Ndabaramukije mwebwe mwese abariko baradukurikirana, nongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro cacu ukwizera guhindura ibihe. Uyu munsi tukaba tuja kubayagira ku kintu gihambaye cane mu buzima bwa buri muntu wese. Igihe cose umuntu akangutse akava mw'itiro yarasinziriye, aba aronse amahirwe mashasha y'ubuzima, aba agiriwe ubuntu bwo gutangura uwundi munsi mushasha. Nico gituma muri ico gihe umuntu wese aba akwiye gutangura umunsi mushasha ari kumwe n'Imana. Urugendo rwawe rw'umunsi mushasha ukarutangurana n'Imana, kuko mu rugendo rwawe rw'umunsi hari vyinshi utegura gukora, hari aho utegura kuja, n'inzira zose uza gucamwo ukazitegura, ukamenya ati uyu munsi nkora ibi, mpejeje ibi ca nkora ibi, nza guca aha n'aha, mvuyeyo ca njaha. Ugategura gahunda zawe zose z'umunsi, ariko hari na vyinshi ushobora guhura navyo utateguye, bikaza bikitamwo muri gahunda zawe wateguye. Hari abo mushobora guhura nabo utari wateguye yuko muza guhura, hari naho ushobora gukandagiza ibirenge vyawe utari wategekanije kuza kuhaca, ariko muri gahunda zawe z'umunsi ukisanga hari vyinshi vyagiye biritamwo, vyiza na bibi, ugasanga vyitayemwo utari wabiteguye. Iyo rero watanguye umunsi wawe uri kumwe n'Imana, ukubera umunsi mwiza cane. Naho wohura n'ibintu ubona ko ari bibi, biguhindukirira vyiza, kuko mu vyo uza gucamwo vyose, mu vyo ukora vyose, muba muri kumwe n'Imana, kuko uba watanguye umunsi uri kumwe n'Imana. Ni ukuvuga yuko uwo munsi uzorinda uhera uri kumwe n'Imana mu vyo burimwo vyose. None rero ni gute woshobora gutangura umunsi wawe mushasha uri kumwe n'Imana? Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi igice ca 5 ku murongo wa 3 haravuga ngo, Uhoraho, mu gitondo uzokwama wumva ijwi ryanje, mu gitondo uzokwama nerekeza ugusenga kwanje kuri wewe nderetse. Nguku uko woshobora gutangura umunsi wawe mushasha uri kumwe n'Imana. Nuko wokora iri sengesho ryo mu gatondo. Uvyutse mu gitondo, imbere yo gukora ikindi kintu ico ari co cose, ukabanza gusenga, ukavugana n'Imana, ugashima Imana kubw'umunsi mushasha, ukayereka gahunda zawe zose z'umunsi, ukayereka ivyo wateguye gukora vyose, ukayibwira vyose bikubakiye ku mutima wawe.
ivyo niwabikora, umunsi wawe mushasha uzowutangurana n'Imana. Kandi buri munsi uko uzogenda urakora iri sengesho ryo mu gitondo, uzobaho neza, kuko isengesho ryo mu gitondo iyo urikoze riguha kugira umutima w'ubwenge, ukamenya gufata ingingo nziza kandi zibereye mu byo uba urimwo vyose. Riraguha kugira umutima wuzuye amahoro, umutima utuje, utekanye imbere y'ibibazo ivyo ari vyo vyose, ukanashobora no guhangana navyo. Isengesho ryo mu gitondo iyo warikoze rikakurinda amasanganya, indwara ndetse n'ibindi. Riragufasha mu kukurinda kubera abandi igitsitaza, ahubwo ukagaruka ukababera umugisha. Iri sengesho ryo mu gitondo iyo urikoze rirakurinda gukora amakosa, rikagufasha mu kukwibutsa gukora ivyo Imana ishima. Muri make, isengesho ryo mu gitondo ni ngirakamaro kurikoze wese. Ni itanguriro ryiza ry'umunsi. Ushobora kuba warigeze kuba ukora isengesho ryo mu gitondo, ariko uyu munsi ukaba waravyibagiye, ugaca ukavyuka ugenda muri gahunda zawe utigeze uvugana n'Imana. Ushobora kuba iri sengesho utahora unarikora, ndetse utanariha n'agaciro mu buzima bwawe, ariko nagomba ndakubwire usubire wimenyereze ubugira kandi gukora isengesho ryo mu gitondo. Uzobona impinduka mu buzima bwawe. Wewe wari kumwe natwe muri kino kiganiro, wimenyereze gukora iri sengesho ryo mu gitondo. Ukomeze gukurikirana ibi biganiro vyacu, kandi wibuke no kubisangiza abandi. Yesu agushoboze.